wewe nimba wowe unyiyoganje nk'amadeni gatunga umuryango hama n'umugore wawe akaba fier yo kugupresenta no mu bantu bisigura yuko uri umuntu w'umugabo kuko ni bake none banono wowe uri umutipe none ntabagenzi bawe bagize mariage banywiganja uramaze kubona bangahe batunze umuryango bakawutunga neza batama muri zuguru bama muri zuguru kweri voilà mais pourtant wowe umugore wawe ntimurigera mwahukana none kubera iki ndagufinze kubera juste igeto wabaye hanze yaraguhinduye wewe ucuza urundi muntu iyo ukurira ngaha mu Burundi ndishyira ko nawe umeze nk'abandi je te le dis franchement sinavuze ngo ndibijuju ahubwo bazi ubwenge kudusumbya kuko jewe simbona yuko umugabo amiganja uravyumva ukuranyumva amiganja noshobora kumugira confiance à 100% then gushika naho tugera kuri mariage hamashitse nkacambyara kandi mu mubano turi kumwe uragaswishira gucya mu kwaha gucya ndiko dakanwa dukawe sina problem sina amahera ntabahari tubaramaye kuvuga ndejewe oya avuze ati uwo mukobwa mu bisanzwe umuntu anywa ngo umuntu anywa baronera sécurité ku muntu exactement mu bisanzwe nizo nyene dukeneye wa muntu uravyumva wa undi muri kumwe uravyumva abahagaze neza nashobora kwidoga oya uretse no mu mafaranga hari umuntu aguha sécurité mental vyose voilà uramaze kubona sindabitse ko muza kubyemerera ibyo ngomba vuga umugabo iconze icoco ndazi yuko hari umuhungu ataba afise amahera umugabo akaguha sécurité yayinde ahantu hose uciye abantu bose bakuravye bagira ubwoba bakagugumwa bakavuga ati kandi uwo mukobwa akundana na naka ukaca wumva nubwo jewe atamaheramo nubwo ujya mu tipa adafise amahera nakubwiye ikintu kimwe je namye ndavuga ikintu kimwe umukobwa n'ikintu cyambere ategerezwa kugira ni ijisho kubona bano jewe ni dukundana tugitangura gukundana ugitangura kuvuga jewe sindakubwira ati wowe urashobora kuvamo umuntu udoshaka kumpepa nukuri Jenda kubwiza igike. Jewe uwo ntabigiye wese ndisure kata kintu cyatarazovamo. Nimba ari kintu cyambere jewe mbona. Ndashaka kubona wewe ku Kenya. Nkaca nenda ndakubwira ati umviriza. Wewe no kata kintu kimwe kwikira marsha mu buzima bwawe. Umugabo ngerageje gukuraho. Ndakubona. Mu myaka nka 200. Kandi simba ndiko ndabivuga n'ibishobisho. Je sinzi kuvuga n'ibishobisho. Kubera hariyo benshi ntigeze ndabibwira. Muganda amaze kubwira abantu babiri. Babiri. Nababwiye nukuri kw'Imana. Ndabibona yuko ubu nta mahera mufise. Mugabo ejo wewe bizoba bimeze neza. Nawe tutazoba turi kumwe. Umugore wewe uzotwara. Azoba fier de toi. None muba mutari kumwe gute? Mwizera rero nawe nyene. Apana, hari ukuntu mukundana n'umuntu kisanga. So comportement ziwe n'izu wawe nibihuye. Nguri yari ryamiye kwanza. Mugore qui nous dit que la femme, Umugore, si tu veux avoir une femme, n'importe quelle femme, il faut d'abord lui montrer un sentiment de sécurité que tu as envers elle. Voilà. Ivyo rero hari abantu batabifise. Je te le dis. Il veut dire que vous gangez. Oya, tu vois, je tu kumwe na bano. Yeah. Wewe, turakundana na bano. Twajanye gutembera. Then nkarinda kurondera sécurité ya grand frère. Yeah. Tu vois? Yeah. Nkamubwira brother turi kumwe na naka ingo dusangire. Kugira ngo aho je uri nzubona mpamagaye grand frère wanje. Kubera turi kumwe. Nikuvuga yuko je me sens pas en sécurité. Yeah. Sinumva ko like wowe uri umuntu yashobora kumprotéger. Kandi abantu benshi narabigira bagaca bibaza ngo ni kubera nkunda grand frère.
et pourtant je l'aime pas trop ku buryo noshobora kumuzana no muri relation yanje impossible mugabo kubera turi kumwe wewe sinumva ndi en sécurité ndamuhamagara hariho n'abandi rero twakundanye nta n'ingufu nyinshi ntibafise n'ibigufu nkamuraba no kuboko nkavuga ati makunda akaba umusheri wawe ego akaba ari umusheri wanje mugabo nkamuraba kuboko nkavuga no iwabo barabakenye cyane badatunze ndiko ndakubwira ba bantu bariko barishakisha ego c'est vrai arafise akazi mugabo ukabibona yuko then nawe umusavye 50 000 icyakora aho nzoyaguha sheri yindira gatoya nzoyaguha uravyumva jewe simba shaka sécurité financière non shaka ya sécurité like ya yindi total numva like apana total la dent partout le corps parfait hamwe numva nyene okay jewe umuntu turi kumwe ndabikata kena kimwe gishobora kunshikira ivyo rero bifise abantu bake hari abatipe badafise na self confidence wa wundi mwicarana ukabibona nyene kiri ngaho nyene turicaranye tu timugabo uyu reka mpamagare brother ko ubona yuko yongira nabi apana yongirira nabi haje uwundi muntu yotugirira nabi twese tellement qu'il est mauvais non pas qu'il est mauvais tellement il est faible mentalement physiquement ukabibona nyene uyu muntu vraiment turi kumwe wava badutabirana nta sécurité apana kuducisha oya iyo umuntu mukundana nuvuga ngo bazoncishamwe ijisho turi kumwe iyo wamuhamaze kunasohoka n'ahantu mwicara n'abandi bantu deja ibyo bintu kuvuga ngo bazoncishamwe ijisho biba bivuyemo ahubwo ari ukuntu umuntu ataguha sécurité n'undi muntu avuze ijambo rimwe ryonyene wumva turi n'umuntu w'umugabo avuze nta mahera yaguhaye nta kintu kimwe yaguhaye mugabo aravuze gusa aho cyangwa ni intambwe ito